Mugenga mu gihugu ciza c'u Burundi bariko baritegurira neza amatora yimirijwe umwaka uza 2025 abanyagihugu bose bariko by'umwariko baribaza byinshi ku nyishu umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarutse gutanga mu nyuma y'ikiganiro ahetse kugira n'abamenyesha makuru n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Benshi baragarutse ku nyishu yoba yaratanze mu bigendanye no kwimba ubutare nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye bwagiye buraboneka ndetse by'umwariko hakaba ariko haribazwa amwe mu masosiyete yoba yarahawe isoko riremere cyane ryo kuba botangura kwimba ubwo butare. Hari ibibazo byinshi byagiye habazwa kuri bamwe ba nyirayo masosiyete n'abandi bagiye batandukanye ariko kandi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bafise mu nshingano nabo batanze inyishu irambuye canke yumvikana ku bigendanye n'ibibazo bacaga barabazwa muri rusange. Abanyagihugu benshi by'umwariko barakomeje kugenda bibaza ndetse banagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byo byararanze abategetsi b'igihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse baca bagaragaza neza yuko by'umwariko inyishu zotanzwe na Evariste Ndayishimiye ndetse by'umwariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye zigaragaza ndetse zikanerekana neza yuko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakibonekeza ibigendanye no kunyuruza ubwo butare ndetse benshi barakunze kugenda baragaragaza neza yuko rero by'umwariko bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bya leta binafisiye igihugu akamaro byo biragenda biranyuruzwa umutungo n'abanyagihugu cane abasanzwe ari abategetsi cyane ababo mu majyango mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye yo yaramaze kugenda aragurisha ubutare bwo mu Kirundo ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza neza yuko badashobora kuba bokwemera ivyo bintu. Ubutare bwo mu Kirundo abanyagihugu by'umwariko barahawe inyishu zimeze rero nk'iremengetanya zidafise rero by'umwariko icyo zisigura ku migambi ndetse by'umwariko no kumona kazoza igihugu c'u Burundi ciza cihaye kuba by'umwariko giteye imbere guturuka 2040 gushika 2060. Mu kiganiro President Evariste Ndayishimiye by'umwariko yagiranye by'umwariko aremesheje by'umwariko ku banyagihugu namenyesha makuru by'umwariko yarabajijwe ikibazo gikomakomeye cyane kijyanye n'amasezerano yo gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo. Leta igiye rero kugirana na societe by'umwariko yitwa Sotevo Mining Company nkuko rero byemejwe n'inama nshikiranganje idasanzwe by'umwariko yo kwigenekerezo rya 2023 Kigarama 2024. Evariste Ndayishimiye by'umwariko yarabajijwe byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bigendanye n'uburyo rero iyo societe izoca iratwara 80% by'umwariko by'inyungu zobonetse y'ubwo butare ndetse Uburundi igihugu kigaca kiratwara 20% haribajijwe kandi banyiriye societe aho bo barakoreye ndetse n'uburambe bafise rero muri kwimba ubwo butare ariko umukuru w'igihugu niyo yatanze inyishu. Benshi barahurije ku kuba rero umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba yaratanguye kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko hakomeje kugaragara by'umwariko buryajya ndetse by'umwariko ukomeza kugaragara by'umwariko kugaragaza by'umwariko indanini nyamara yaciye aragiriza abandi bategetsi bagiye batandukanye kari bibore mu mutwe baca by'umwariko barabandanya kwiba umutungo w'igihugu ndetse n'amahera y'igihugu. Icyakora by'umwariko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abategetsi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko benshi batemeranya n'ibyo byaratanzwe. Turarabira hamwe rero byinshi biriko biratangazwa muri ico kiganiro byakiranze mu gihe kandi by'umwariko kwigenekereza ya 31 Kigarama 2024 dusozera uno mwaka ariho nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hazotangwa by'umwariko ipeti ku ntwazangabo ziri mu gipolisi c'u Burundi by'umwariko zigaca zirahabwa ipeti by'umwariko rya generali. Hari amakuru y'amara dusumira avuga ko muri CNDD-FDD hariko haribonekezamo bombori ndetse bamwe bakaba bagaragaza umwijyane ndetse no kutumvikana nkuko biriko biragaragara canke birimo biribonekeza. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza nga kuri nomoresha kure ya China ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakoko mecana amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka yibanda ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.
Ndabahaye ikaze rero kuri mwese by'umwariko batwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abatwumviriza by'umwariko bari ku mugabane by'umwariko Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere usenga rero kuri nomonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze kuri mwe mwese rero, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu kiganiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi rero kugirana n'abamenyesha makuru ndetse n'abandi banyagihugu harabajijwe ibibazo bigiye bitandukanye. Yaratanze inyishu rero z'umwariko ku bimaze igihe biriko biravugwa yuko intwazangabo z'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi baba bariko barakorakorana by'umwariko n'igihugu, ndetse by'umwariko namwe mu bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda biganjemo muri FDLR ndetse na FRN, nkuko byama biragaragara. Ibyo ngibyo ni birego byama byagiriza u Burundi, nkuko rero hagiye haribonekeza ibimenyetso bibigaragaza, ariko umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi akaba yaravuze ko ibyo ngibyo ari nko gutuka igihugu c'u Burundi. Mu nyuma yo kugaragaza uburyo rero ibigendanye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu ciza c'u Burundi ihagaze, umenyesha makuru yarabajije neza kuri kino kibazo, nkuko rero by'umwose twese twari dusanzwe tubyibaza. Yarageze ati hari uduce rero dutatu duhambaye turi mu kibazo ciwe. Ya societe twavuze haruguru yitwa Sotlevo by'umwariko mining company yaravuye hehe, beneyo ni bande? Iki ni kimwe mu kibazo rero yoba yarabajije bwa mbere. Yarongera arabaza ati Sotlevo mining company irafise uburambe bungana gute rero mu byo gucukura ubutare canke kwimba ubutare? Yoba yari imaze gucukura hehe, ahagana hehe? Sope yarabajije nanone ati kubera iki Sotlevo rero mining company izoronka 80% y'amahera rero azova mwicukugwa y'ubutare, nawe rero leta y'u Burundi igacaronka by'umwariko ibingana na 20% gusa. Nukubera iki ibyo byose biriho? Inyishure zora zaratanzwe na President Evariste Ndayishimiye afatanyije n'umushikiranganje by'umwariko Ibrahim Uwizeye. Ibyo bavuze biratandukanye gose n'ibyanditswe mu itangazo ry'inama shikiranganje. Ubu rero by'umwariko ikibazo gisigaye nicyo rero gikomakomeye cyane ko rero twizera ibyavuzwe mu munwa cyangwa se ibyanditswe, duce rero by'umwariko kubihambaye biri muri iyo nyishu nkuko byoma bigaragara. Abandi barakomeje kugenda bibaza by'umwariko iyo societe igiye gutangura kwimba ubutare by'umwariko mu Burundi yoba ari yande, yoba yarakoze hehe? Yaba Evariste Ndayishimiye by'umwariko yaba Ibrahim Uwizeye nta numwe rero yishuye kino kibazo. Inyishu rero zabo zarumvikanamwo rero ko badashaka kuvuga bene iyo societe. Itangazo ry'inama shikiranganje ravuga ko rero by'umwariko kwigenekerezo y'19 ukwezi kwa'10/2024 ishiramwe Sotlevo Mining Company Limited ryandekiye umushikiranganje rero ubutare n'agataka. Ikete rero rimumenyesha ko rero ryifuza gucukura ubutare bwa Murehe by'umwariko nkuko byoma bigaragara. Iryo kete rero by'umwariko riravuga ko ubutare bwa Murehe bwo rero bungana n'amatoni agera by'umwariko ku bihumbi n'ubuhumbi rero bugizwe na casterite, crombo ndetse na tarinte n'ubundi bugendana nkuko byoma bigaragara. Mu nyishu yiwe rero President Evariste Ndayishimiye yaravuze ngo erega nitwebwe rero by'umwariko twabahamagaye abo ba engineer iyi nyishu rero by'umwariko Evariste Ndayishimiye iragoye gutahura cyangwa se guca wemeza banyirayo. Ati nitwebwe rero twabahamagaye bisigura ko rero arinde yoba yarahamagaye abanjeniyeri ba Sotlevo nkuko byoma bigaragara. Yoba hari Evariste Ndayishimiye ku giti kiwe yoba yarakoze isosiyete acahamagara abanjeniyeri azokoresha muri icyo gihe by'umwariko Sotlevo izoba ari sosiyete ya Evariste Ndayishimiye. Yoba kandi ari Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu rero yahamagaye abanjeniyeri aca abasaba rero gukora Sotlevo muri icyo gihe rero izoba iriko irakora nk'isosiyete y'abanjeniyeri gusa. Hano rero igipfungo ni cose icyo rero bikoze. Inyishu ya Evariste Ndayishimiye iravuguruza itangazo ry'inama shikiranganje, mu gihe rero iryo tangazo rivuga ko isosiyete ariyo yarondeye leta rero y'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye we aravuga ko ari twebwe rero twarondereye abo banjeniyeri. Mu Burundi harakomeje kugenda rero by'umwariko hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye by'umwariko n'ubusuma mu masoko ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Sotlevo irafise rero uburambe bungana rero gute mu byo
gucukura ubutare. Ico kibazo nacyo nyene by'umwihariko nikishiwe itangazo ry'inama shikiranganji ntigigeze rivuga ico rero bafatiye ko kugira bemerere Sotrevo Mining Company Limited kwimba ubutare bwa Murehe mu Kirundo. Mu nyishu yiwe rero Ibrahim Wizeye nigeze avugaho iryo shiramwe rero ryoba rimaze gucukura ubutare. Perezida w'igihugu caciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishiye ko muri iryo shiramwe rero harimo rero umu engineer amaze imyaka yarugwa muri 40 arimba ubutare. Ibi ni akamaramaza rero kugira umu engineer amaze imyaka yarugwa muri 40 acukura ubutare biratandukanye gose n'uburambe bw'ishiramwe mu gucukura ubutare. Gucukura canke guhingura no gushora ubutare rero ni igikorwa rero gihambaye cyomwe rero ubumenyi bwinshi. Biragoye kumva ko rero leta nzima ihitamwe rero ishiramwe ritagira rero uburambe mu butoyi mu gikorwa rero gikomakomeye cyane nk'icyo ngicyo, nkuko amakuru yoma aradusumira canke aratugaragariza rero z'umwariko mu nyishu zoba zaratanzwe na Evariste Ndayishimiye zarakomeje kugenda zituma hibazwa ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye mu gihe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda yibonekeza ukutumvikana mu bategetsi bagiye batandukanye. Nyuma yuko kandi by'umwariko umwe mu bahoze ari abategetsi bakomakomeye cyane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko amaze gushigwa mu ibohero nkuko bizoma bigaragara. By'umwariko uwahoze arongoye igipolisi c'u Burundi akaba yarabaye n'umushikiranganje wa mbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi General Aigeme Bunyoni yagirijwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo rero gutuma imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda itamera neza, ndetse akibonekeza ko yaragirijwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo gutuma habura ibitoronga imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yoma aradusumira canke amakuru yoma aratugeraho by'umwarika akaba amwagiriza n'ibindi byaha bigiye bitandukanye mu nyuma y'iko rero by'umwarika hamaze imyaka yarugwa muri 2 n'amezi abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega, aho bivuga ko rero by'umwariko yo yarakatiwe umunyururu wo guherayo. Amakuru yama aradushikira canke aradusumira akaba agaragaza ko mu Burundi ingoma ziriko zirahindura imirisho ndetse abategetsi bakomeje kugenda baratana mu mitwe mu nyuma y'ibibazo bikomeje kugenda vyigaragaza canga ibibazo bikomeza kugenda biradusumira. Hari bamwe kandi bagaragaza ko mu Burundi mu gihe amatora yimirijwe by'umwariko ndetse Evariste Ndayishimiye akaba azi neza yuko niyo yokongera gutsindira icanzo cy'umukuru w'igihugu azoca harashyirwaho igitutu ndetse akajyaho n'amakomisiyo ashobora kuba yomugenzura mu nyuma y'abanyagihugu bariko baratakamba bavuga ko rero atawe yawe yaragejeje igihugu c'u Burundi. Hari bamwe baca bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko imbere mu Burundi hakomeza kwibonekeza ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse benshi bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero batewe impungenge na bimwe rero mu bibazo biriko biribonekeza. Akaba ariyo mpamvu umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda arasahura igihugu, akaba akomeza kugenda by'umwariko aratuma abanyagihugu benshi barakomeza kubaho nabi cyane. Abanyagihugu benshi baragiriza umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ko bakomeje kugenda yikubira umutungo w'igihugu ndetse n'abandi bafatanyije muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu Burundi kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024 rero hazoba by'umwariko igikorwa cyo kuduza amapeti rero by'umwariko kuri bamwe by'umwariko mu ntwazangabo z'u Burundi mu gipolisi, aho bamwe bazokugwa mu mapeti agiye atandukanye by'umwariko bagaca baragezwa ku mapeti ya general nkuko amakuru yoma aradusomira. Mu nyuma y'iko rero ivyo bikorwa bigiye kuzotangura mu Burundi, hari zimwe mu ntwazangabo ziriko rero by'umwariko zirazana umwuka mubi, ndetse bamwe bakabagaragaza ko Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda yita kubo mu muryango wiwe ndetse n'izindi nshuti za hafi, ndetse by'umwariko abandi bakaba aca atanicyo bavuze muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradusumira, akaba yama agaragaza ndetse yaranerekana neza yuko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko akomeza kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe, ndetse akomeza kugenda hibonekeza by'umwariko ibikomakomeye cyane. Mu gihe iyo tariki itaragera rero abapolisi baratanguye kugenda bitana ba mwana, ndetse akaba bamwe batanguye kugenda barashihurana nkuko byoma bigaragara. Hari amakuru yihuta akomeza kugenda agaragaza
ko mu Burundi by'umwihariko hariko haraduka umwuka mubi mu gipolisi mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihe umushikiranganje Martin Teretse by'umwihariko aherutse gutahura bimwe rero mu bikorwa bigiye bitandukanye byagiye birakogwa na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye imbere mu Burundi mu gipolisi bagiye barazana ubusuma bugiye butandukanye. Ibi kandi biriko biraba mu gihe umutekano mu Burundi ukomeje kugenda wifata nabi cane, dore yuko imbere by'umwihariko mu Burundi akomeje kugenda haraba ikiro kiremere cane mu nyuma y'uko abasoda b'igihugu cacu ciza c'u Burundi barungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bamaze imisi bariko by'umwihariko baragwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, mu kanya tugaruka ku makuru adushitseho muno mwanya agaruka ku buzima bwa General Aigeme Bunyoni. Mukomeze kugira icumweru ciza.